ni nyuma yuko ku munsi w'ejo Real Madrid nyuma y'iminota 5 bamaze gutangaza ko batandukanye n'umugabo azwi izina rya Xabi Alonso baciye batangaza ko za uno mugabo azwi izina rya Alvaro Arbeloa yahora amenyereza equipe y'abato cyangwa se la Castilla ari mu cyaca gatatu yisize mu kanza cya kane mu 19 yatsinze 10 atsindwa 8 anganya urukino rumwe yamaze kubaza nk'umumenyereza wa Real Madrid officiellement no munsi yakoreje imyimenyerezo ariko itagaragayemo witwa Kylian Mbappe ariko kandi yamaze kuba hanagaragara na staff technique agiye kubakorana nayo iri kumwe n'umugabo azwi izina rya Antonio Pintus nka préparateur physique kuko Xabi Alonso yajanye n'ivyiwe byose ngo birumvikana ko witwa Ismael Comfort Lopez yaramaze gari préparateur physique wa equipe ya Real Madrid nawe yamaze kuba atakaza kino kibanza ni nyuma yuko equipe ya Real Madrid yari yaravuze ati Xabi Alonso raje utubwiye ko utifuza gukorana n'umugabo yitwa Antonio Pintus ariko twe dutahura ko dufise préparateur physique wa mbere kwisi tugomba kumwirukana nabaragumye hano kumbure akazi kiwe mu minsi kazoboneka yamaze kuba agaruka mu bintu vyiwe ico nshaka tugaruka ko nuko umugabo yitwa Alvaro Arbeloa nawe yinjiye n'ubundi bamubaza ati wiyumvira iki kuri vestiaire y'abastar equipe ya Real Madrid nakimwe mu bintu kumbure gishobora kuba kinanije umugabo yitwa Xabi Alonso ariko kandi ati ugiye kujera gute ka y'umugabo yitwa Vinicius kino gihe yasubiye inyuma muri equipe ya Real Madrid majambo y'watsi byose dutanguye A0 atari kico nshima nuko gutunga abastare muri equipe ya Real Madrid ni kintu ciza cyane kuko nabo bama bifuza kugwanira no mwambaro equipe ya Real Madrid tugiye gukora akazi ibintu bimeze neza cyane yijeje abantu ko ino vestiaire ahubwo kuba afise abakinyi b'abastare kuri no rugero ari privilege cyangwa se ari amahirwe adasanzwe ugomba kubyaza umusaruro nk'umumenyereza wa equipe ya Real Madrid Chambere na mbere no kubwira Arbeloa afise Champions League Desima bayitwaye ari ku gatebe yicaye tekanye we n'umugabo yitwa Pepe uwo munsi ntibahonyoye mu kibuga Carvajal honyeyo burya Varane yari yaramaze gufatisha bari bafise Carvajal Varane Ramos na Fabio Coentrao muri defense niyo batanguye match ico kuri bande tushe hari Marcelo hari Isco hari Morata hari Diego Lopez munyegori hari Pepe hari Arbeloa n'umwana yitwa Iraramendi abantu batigeze bonyura mu kibuga ni Lopez ni Pepe ni Alvaro Arbeloa n'umwana yitwa Iraramendi kuko Morata na Isco barinjiye na Marcelo we yarinjiye no gutsinda aratsinda ko urebuka ko batsinda bine equipe yitwa Atletico de Madrid burya Arbeloa n'umwe burya baje gukombora igitsindo ca Koke yari yabatsinze kuri ni Diego Gode yari yabatsinze ku munota wa 36 kuri erere ya sorti mbi y'umugabo witwa Iker Casillas Ramos aca bagombora match irangira baca muri prolongation 118 118 bitsindo bitatu vyari bigiye Lisbon yari muri Portugal nukuvuga uno munsi iyi equipe yitwa Real Madrid itunze umumenyereza w'umwana wabo kuva muri La Castilla ava muri La Castilla aca muri equipe yitwa Liverpool ava kwa Liverpool agaruka i Madrid arahakina aja kurangiriza muri West Ham mu gihugu cy'Ubwongereza birumvikana bamuhaye akazi nk'umwana wabo nk'uko kuntu bari barahaye akazi Alonso wewe rero ni n'umwana wa Castilla cyane yinjiye mu nzu novuga ko azi ibibazo biyirimo ariko ikibisi ukwinjira mu nzu z'ibibazo ahubwo no kumenya ngo muri jewe ndafise solution ya bino bibazo ndashobora gutorera umuti ibi bibazo vyitwa ko biri muri equipe yitwa Real Madrid bigenda birahanga bamenyereza bamwe n'abandi umugabo yitwa Arbeloa ku ruhande rwo wanje yinjiye mu kazi kagoye yamenyereje Castilla kandi sinibaza ko kumenyereza Castilla hari ubukuru burimwo kuko nimba hari equipe itunze abana mu academy bafise imyaka myinshi ni equipe yitwa Real Madrid ngira ngo au niveau mondial uza gusanga umwana imyaka 22 23 muri academy ya Real Madrid 20 kuduga rero hano bigiye gutandukana n'ivyo yahora atanga muri La Castilla winjiye icambere muri equipe izo gusaba gutunga Vini na Mbappe amemta kandi bagatanga umusaruro equipe ikagaruka mu bihe vyiza winjiye muri equipe ubwawe wamaze gucishamwe nka discours uvuga ngo umumenyereza wari wese afise umugabo witwa Kylian Mbappe agomba kuba yo mukoresha akamufata nk'umukinyi wifatira kuko n'umukinyi w'igitangaza ni discours nabonye yo muri 2018
yo mugabo yitwa Alvaro Arbeloa yigeze kuvuga kuri Kylian Mbappe ati gucunga umukinga Mbappe muri equipe ni privilege ikomeye cyane no musagiye kumenyereza nanabonye babigarutse ko cyane bakoze biganiro kirekire kuri Erchling turavuga ati ubwo nawe Yoba bagiye kubakira kuri Mbappe azoca jera gute situation ya Vinicius na Mbappe ariko birumvikana ko we byose agerageje kubihuriza hamwe yabiruje ku kintu cyitwa vestiaire avuga ati nanabonye abasore mu myimenyerezo biteguye kwitangira no mugwi ati cyo mwamenya sininjiye nka Jose Mourinho ninjiye nka Alvaro Arbeloa sininya kunanigwa ariko nifuza ko Real Madrid ntatinya kunanigwa Alvaro Arbeloa ikiri buzatuma ashobora kwa Real Madrid si tactique afise bon peut-être ko tactique zaba zirimo nubwo tutarabona touch yiwe nk'umumenyereza mugabo ikintu cambere kigomba kuzotuma agira réussite muri equipe ya Real Madrid nukumenya ngo abonje kubana nabo bafise carrière ndende gusumba iyo nagize nitwa umukinyi ariko jonje nk'umumenyereza kandi bari informé yuko umukinyi n'umumenyereza batangana mugabo premièrement nukorosha umutima ukamenya ngo Vini message ndaguha sindakubwira ngo nkorera bitangaza ahubwo ni message ivuga ngo nukugarda honneur ya club orosha mu mutwe tubeho tuzi ngo tugiye gukorera equipe ya Real Madrid tugende nk'abasoda bagiye kugwanira igihugu kuko no muzi Vini nimba kumva ngo Mbappe yarinjiye Vini yisanta nk'aba yesuze estime sinibaza ko Arbeloa afise ico yokora ngo ahindura ivyo bintu muri Vinicius biramutse bihari mugabo Arbeloa arafise ico yobwira Vini akavuga ngo Vini tugiye gukina na Barcelona ni wowe niteze gusumba Mbappe ni wowe niteze ko ama assist ni wowe niteze ko ivyo bitsindo ukumva ngo message hari ni message yo kubwira abakinyi kugwanira neza ya equipe hamwe bice bicangana na tactique tukazobona umumenyereza mwiza je nakunze na discours yiwe avant yuko bakora imyimenyerezo no munsi yanakoresheje abana muri Castilla bagera kuri 5 bakoranye imyimenyerezo n'abakuze aravuga ngo nibaza ko abana bo muri Castilla bagiye kuronka koyoko canke bagiye gutora akajisho imbere yuko inyuma yuko amaze kwansenya amasezerano iyo kwitwa umumenyereza wa equipe ya Real Madrid hano abana bamaze igihe bariko baratanga message ivuga ngo niba Perez yarabereye mu babaro abamenyereza ko mu ishuri ry'umupira w'amaguru harimo impano zagiye zirasohoka zikaja handi harabuze uwafata ukuboko umwana kandi vyari bigoye kuba wafata ukuboko bano bana ahantu hari Benzema ntiwari kuduza umwataka ahantu hari Casemiro ntiwari kuduza umukasere noneho no munsi Antonio Branco no musabarizwa muri equipe ya equipe bambara bleu très bien abarizwa muri Deportivo Alaves ni na kapitene wa Deportivo Alaves umwana yitwa Antonio Branco hagati mu kibuga mwiza cyane mu kasere uyu muhungu yatakira Valence muremure yitwa Alvaro Rodriguez yabaye umwana avuye muri La Castilla inshuro ya mbere Atletico de Madrid yabashegeshe abakwitiramo igitsindo c'insinzi ntibasubira kumwizera La Castilla yagira sohora abana uno munsi umwana yitwa Martin Odegaard nibaza ko abamediateur ya Real Madrid Xabi yari yifuza yakagomba ko yifuza ko yatunga umukinyi nka Martin Odegaard Real Madrid yasohoye Hakimi Real Madrid yasohoye Theo Hernandez iri rero iri jambo jana arikunze ndavuga ati Alvaro Arbeloa niyo togira réussite mugabo révolution cyangwa kugaragaza impano z'abana muri Castilla cyane cyane ko ari ubazi biri mu bintu vyotuma vya bintu vyuko Perez adahereza liberté umumenyereza ngo amugurira abakinyi yifuza ahubwo wo kwerekeza amaso muri La Castilla ukavuga ngo nimba nasavye uyu mugabo Martinez ubimendi batamumpaye nogenda nkabana umwana nka Antonio Branco nogenda nkabana umwana nka Antonio Pitach nabandi bagiye batandukanye twarabonye nimero 2 mwiza uyu mugabo yitwa David Jimenez umwana mutonyi mugabo afise umupira mwiza bwana Abdi umugabo skwiza ya Alvaro Arbeloa yavuze byinshi ariko asa n'uwabyikuye ko asa n'umugabo ashobora kuba atsahura ko izi equipe asanga zariyubakiye ibyazo zigendera ku mugenzo wo kuvuga ngo nje hano nk'umumenyereza ariko ariho projet za equipe ngomba kubahiriza nka biriya byabaye ku mugabo yitwa Enzo Maresca baramusezera tubahirije ibya equipe ngombye kuzana gwe kuko twayibonye ku munsi w'ejo equipe zubatse mu buryo bubiri hari equipe igwa byose nk'umumenyereza ikakubwira ati bimanaginge nindi equipe ikubwira ati twe turafise structure hano uje nk'umumenyereza uza nk'uje gukora akazi kumbura zo coordona igice kimwe c'ibishoboka ibisigaye wewe uzogendera mu murongo wa equipe usanzwe ari Alvaro Arbeloa agaragara nk'umuntu aje yiteguye kugendera mu murongo wa equipe wo kumva ngo abo tuzoguzo bakoresha
na cyane ko mu majambo yiwe yanagarutse ku kintu ca vestiaire avuga ngo ikijanye n'abakinyi ntabwo bakinteye, dufise abakinyi beza kandi baba bazi ico gukora, nta n'abantu baba barajwe ishinga no kurondera intsinzi nk'abakinyi. Bivuze ngo bonyene barashobora kwitera pressure bakamenya ngo ico dukeneye niki. Bivuze ngo no munsi Alvaro warazi ngo nunze Mbappe, nunze Jude Bellingham na Vinicius bazi kurondera intsinzi gusumba uko nashima jewe nogira gute no bibateramo. Bivuze ngo nimba bazi ko aribo batsindwa bagatukwa n'abafana, ngomba no kubegera nkabaganiriza nkabereka ngo vestiaire nimba ari mwebwe no muri abarideri nimwe mwambaye no mayo nimwe mugiye ku kibuga gusumba jewe, kumenga ashobora kuba je yorosha umutima y'ubujya agomba kubana na vestiaire yiwe, wanashima kereka abakinyi kubwo bubasha bwo kumuha ibikombe ari wavuze gusumba ibyo we yobateramo nk'umumenyereza. Umuzayirwa avuye kumanura ekipe ya Burnley ashitse kwa Bayern, Vincent Company yarabahamagara abwira ngo bavandimwe muhaba gute bavukanye nje ngo dusangire ibikorwa pana ngo nje kubereka ingene dukora, nje ngo dusangire ibikorwa ahiwanyu musanzwe muhabaye gute na una munsi urabona Bayern baca baramutungirira urutoketi umenyera ivyo ukora kora ufite natugira gute. Nguriye bamwita Manuel niwe, nguriye bamwita Thomas Mure, bamwitwa Joshua Kimmich. Urakora ku bindi mugabo menya ingene muzobana n'abariya bantu. Ati rero ko munyeretse bariya batatu, ati nanje reka ndabereka uwo nongera. Acahamagara witwa Harry Kane, ati mwebwe bane nanje wa gatanu nimwe tuzohora dupanga ingene tugira dukora akazi hano. Ambwira tugira tuje gukina na ekipe yitwa Dortmund. Bagabo jewe napanze gahunda zimeze uku nuko nuko. Acahamagara Joshua Kimmich, ubibona gute? Ati bimeze uku nuko nuko. Harry Kane ubibona gute? Bimeze uku nuko nuko. Abandi mubibona gute? Sawa twagiye safi. Abakinyi ekipe baca bayifata bakayitunatuna kweli. Abo bitsindira 8 gusa. Bitsindira 8 gusa. Icamufashije niki no kugenda avuga ngo ndabubahe mu nyubahe. Nta kindi. Hanyuma dukora akazi. Niyazana igitugu arabizi ngo we haraho wabaye umustar muri projet z'ahandi hantu, ariko urabizi kwa Bayern urubusa wewe. Kwa Bayern ntacu urakora. Uje kugira ngo urabe ko hari ico wokorera hano. Nivyo iyo tushe bayikubonye mwari je wokubaka. Ni nakorera n'uyu mugabo yitwa Alvaro agomba kuba imbere y'aba bakinyi. Nimba vy'ukuri ko kari katanguye, buriya ashobora kuba je nk'umunyabwenge. Arabona neza ngo uwitwa Zabi Alonso aho vyankiye ni hehe no kumenya ingene abana n'abantu bakinyi. Niyo abagiye avuga ngo yinjiye ababwira tutiruka iwanje ntibikunda ngo ati none twere hano turiruka atletisme turiruka cyane dukira umupira atutumva ivy'iwanje ntarimo. Jude Bellingham yari yaryohewe yibere hari imbere bitsinda ariko arabikubitamwe umuhinduriye poste musubije inyuma no kumusubiza inyuma. Imyimenyerezo yasanze hari yasanze ari kibazo ati ibi bintu none ndabibamwo gute. Umwana Rodrigo yarameze neza urafasha utereye hanze kubwira bati rero muvandimwe ati niba utanguye kubanira bariya kutariko nabusize mu kibuga namo hari cizere gike yuko bidashobora kuzogenda neza. Hano ico bimusaba niki no guhamagara witwa Kylian Mbappe, agahamagara witwa Vinicius Junior, agahamagara Rodrigo, agahamagara nakabwira ati bavandimwe je narabaye hano ariko uko nahabaye niko namwe mugira muhabe niko musanzwe muhabaye. Jewe nje kugira ngo dufashanye umupira ndazi ko muwuzi. Nakunze umugabo yitwa Mutombora kandi mwabishatse ndazi mwokina. Umugabo yitwa Mutombora muri equipe ya Bujasti yabwiye ati umupira mwe murawuzi ni mukina umupira ne urashaka ndakubwira ngo genda uhagarare ngantu bizi ko nakuzanye nko mediateur kina muri mediane umupira urawuzi kina umupira. Ahubwo gusa jico nza gukora nuko nza kubona ivyo twifuza gukina kugira ngo tubonereze itabikunaniye nza nuwundi ashobora kuba ari karavyumva mwo mwanya kukurusha. Nta kindi n'uyu mugabo ranica agomba gukora nukumva ngo ababana turabana nk'abakinyi nzi neza ko barakomeye barafise ivyiyumviro bagomba kunterera mu byo tugomba kubamwo nivyashika tukaronka resultat nziza. Ndabashimiye ati mwakoze gusova akazi kiwanje ariko nivyanka no muri twicare hano hamwe tuvuge ngo vyapfiriye kuko nubundi nibavyuka bavuga ngo umumenyereza hari ivyo atari karaduha ni ugenda si wo bagenda. Bivuze ngo rero ubwiza bwose twobona muri uyu mugabo je ndabona ko buza kuba bushingiye kuca abakinyi bamwumviramwo canke ico bifuza uburyo baza kuba bibana muri we. Message abaha nibaza kuyakira neza barabana neza, nibayakira nabo bakavuga ngo nubundi nta utandukaniye n'ubugiye
n'ubundi Madrid tuza kuyibona iri muri vyabi ariko rero ubwo nitwogira ubwoba nawo kiza kuba gike kuri jewe ubwo nitwogira ubwoba ko equipe ya Madrid misi yose igomba kubaho muri no structure canke yarageze ku structure yabihinduka n'ivyari byatanguje na Xabi Alonso kumbure akabaho n'ijambo ry'umumenyereza ntituzokwigera tugira ku rugero rukomeye cyane kuko biragaragara ko hari transfer zagiye zirakogwa ugafata Vino ukamwongera ko Mbappé uzi ko bose araba winga umuzo umuhengeka ugaca umukubita amafaranga ukamugira igihanga ngo ubundi bikamuperturba peut-être no musi Vino ashobora guca nahabwa amasezerano yari yifuza cyangwa na Madrid bakabihuriza ko Xabi Alonso agiye ariko mu kibuga tukazobona n'ubundi réussite yo gukinana kwa Mbappé na Vino ivyanga ubwo iki ni cyari gutuma dutsangura kwiyumvira ko Madrid kuye guhindura ivyumviro rimwe na rimwe ijambo ry'umumenyereza ni iki kintu Perez yabimye Perez burya iyo niyo ahantu hoba ibibazo sivyo muri company kanaka niyo hoba ibibazo ugacugira umukozi azi kubifukafuka akaba muri ivyo bibazo agafukafuka n'imiburi burakazana solution canka kazana result niyo atazana solution y'ivyo bibazo mugakazana result iri positive uburi umunyamahirwe ntuburi umuntu wa grave Perez yabanye n'umugabo witwa Carlo Ancelotti amwubakira equipe itwara Decima Zidane aca yitwaza ibikombe bitatu bikurikirana yubatswe na Carlo yanaje benshi ahubwo bari bubatswe na Jose Mourinho mugabo Carlo gusa kubagorora Carlo yashoboye no kubanywanisha donc uribuka Jose Mourinho asohoka kwa Real Madrid hafi yo kugurisha Casillas hafi yo kugurisha umugabo witwa Xabi Alonso nyene hafi yo kugurisha Sergio Ramos ubona nyene Ronaldo avuga ivyiwe ukabona ko mu bakinyi nta kigenda mugabo Carlo amaze gushika bose abagarura ku murongo abereka ingingo canke intumbero bafise ko yo gutwara igikombe ca Champions League c'icumi bamaze imyaka irenga 10 n'iyindi barindiriye bari bakimaze ko imyaka 12 baragitwara Perez yabonye Zidane yinjira mu vyubatswe atwara Champions League zitatu zikurikirana kandi equipe imeze neza donc ivyo iri kurabibona ntugomba kwiyumvira ku bindi asubira abona umugabo witwa Julen Lopetegui birankara mutumura uyu mugabo Santiago Solari birankara mutumura Zinedine Zidane aragaruka abonye bagurije Cristiano Ronaldo afatwa n'ubwo bana warahunga bagaruye Carlo Ancelotti asubira kuba muri vya bibazo no muratwara ama Champions League abiri rero hano Real Madrid igomba kumenya ngo ibibazo tubamwo hamwe umumenyereza twoguma tumufungiranye kuno ba Carlo ni bangahe ku isi kuko no munsi wo nk'icukuntu kivuze harakwiye kuba revolution kuko Real Madrid ni equipe nziza yamari ibibayemo igatwara ibikombe nta revolution sawa ibibayemo gutwara ibikombe rero muri kino gihe nivyo bintu biriko biraba akananira bahinga ariko sinibaza ko Carlo mu vyatujya buri gikombe yabuze vestiaire ahubwo ndabona ko tout simplement muri squad iwe yarabuze no muzi squad yari ifise Alonso ifise Carlo equipe zo kumva muziki kuko bricolage zo kunda mugabo uno munsi nimba Carlo yaramaze gutandukana na Real Madrid akigira kwa Brazil urisiko abamenyereza bashobora kuresista bino bibazo bangana guta ahubwo hakwiye kuba ijambo rivuga ngo nimba Real Madrid Perez yofunga umutwe akavuga ngo umumenyereza sinzomuha ijambo canke ngo sinzomuha uburenganzira bwo kwigurira umukinya ashaka ngo amukoreshe nibemere equipe nimbiri kwirasubira inyuma bategure Castilla babe nk'ukora amasibe yeshejeho Barcelona ariko yamara biragoye ko ubwo buzima equipe ya Madrid ishobora kububamwo mu aho nyene ubwo buzima mu gihe bugoye utaresista kububamwo rekura amafaranga mugura abakinnyi ariko ku isoko basa nabagiye kandi ari equipe tubona imaze imyaka urumva wowe nyine ako kantu ku isoko nibagiye basa nabagiye ku isoko basa nabagiye yagiye ku isoko akagura Piero Incapié umuntu yagiye ku isoko akagura Antoine Semenyo akagura Zubimendi nawe yagiye ku isoko akagura Dini Huijsen ariko rero ku isoko waguze ku isoko akagura Mastantone Mbappé nibamuguze Mbappé yakurikiye ibikombe ni projet zero cost nta kintu cyari mwaye Mbappé yakurikiye ibikombe arya amafaranga bayamuhaye Mbappé nkajya ama prime de signature bayamuhaye kubera iki yemeye kwiyunga nabo mugabo Paris Saint-Germain cyo benefit hiza na Mercato kuko n'amafaranga n'ubundi yasohotse Paris Saint-Germain siyo equipe yari tunze Mbappé hari n'icasha yamuriye ko ntaco yamuriye ariko Madrid yarasohoye igero ni zero cost Madrid yarasohoye kugira yinjiza umukinyi Madrid yarasohoye kugira ntiyasohoye kugira yinjiza umukinyi yarasohoye kugira ishimira umukinyi yayinjiye kugira ngo vyorohe nuko umukinyi usinyisha kuri prime ya signature miliyoni zirenga 100 ninde sasa tumuha nka 10 miliyoni ninde sasa ni Kylian Mbappé uyu munsi uri muri PJ Classic FM sivyo yeah uronse projet runaka y'ikindi gitangazamakuru ntazi barakubwiye ngo va ngaho uze amasezerano ufisaho
nurinde kurindira ya minsi bisaba mu mategeko n'ibiki n'ibiki wowe ngo direct niba ari amafaranga bashaka turayabaha tugura amasezerano ufise aho uze rero bakakubwira ngo rindira ya minsi amategeko asaba kugira ngo uve ngaho uze ari amafaranga twobahaye niwe ucuza kuyahabwa mu mategeko baraguze canke baronse kubura jewe ikintu ngaruka kwabyi tutarinze guca gauche droite ndemera ko Mbappe yaje nk'umukinyi free agent ataguzwe yes ariko dufashe processus ya signature y'amafaranga yatwaye tukayashira mu gaciro ni transfer y'abakinyi beza babiri canke batatu Hazard ivyo rero jewe reka nushaka vya prime de signature tube tunavyihoreye uno munsi Borussia Dortmund irabitse miliyoni 105 zaguzwe umugabo witwa Jude Bellingham aza kwa Real Madrid mugabo Paris Saint-Germain mu mufuko wabo ni zero kandi Mbappe arasohotse ageze Madrid yagomba guha amahera Mbappe kuko premier mabinjije umusitare uribuka ko Jean Michel Aulas president wa kera wa Olympique Lyon yababreminze avuga ati gute mutunga umukinyi nk'uyu imyaka iniyi akabereka ko mutakimerita kumutunga no mu kwezi kwa mbere yuko Mbappe asohoka Madrid ya deposit zo 50 miliyoni bariyanga hahandi bavuga ngo atagapfuye ntagakira Paris Saint-Germain itakaje umusitare wabo agiriye ubuntu nta nijana bamuriyeko nivyababaje mugabe inyuma none munsi urubanza gwaranse uno munsi Paris Saint-Germain mu bikombe ndwa amaze gukina amaze gutwara 6 kuva Mbappe asohoka nta ngorane ariko nuno munsi mu rubanza rubabaje nivi mugabe Real Madrid ico womenya cyo nimbugiye muri Paris Saint-Germain gakonvenka Mbappe akazira ubuntu nizo muhu muri Yaridi muri prime de signature yaziye ubuntu uno munsi bavuze abakinyi baheruka kugugwa kwa Real Madrid ni Jude Bellingham ariko imbere ya Jude Bellingham ni Camavinga na n'uyu muhungu hagati y'Chouameni ariko murumva ku isoko gigura nigurisha ikigega catakaje ngahe nta namwe ku isoko gigura nigurisha nta namwe Madrid nta kintu basohoye kumwe Barcelona bavuga ngo muguze umukinyi wa miliyoni 30 mbe muraza kumwandikisha gute hariya Madrid bavuga ati twese twazanye umukinyi ku buntu nta kintu ariko nakeneye kwandikishwa si kibazo kumwandikisha si kibazo mu kigega ca Real Madrid na miliyoni zirenga amajana bizasose Hazard kubera uwo mukinyi none prime de signature iyo Mbappe bamugura sivyo ziriya miliyoni akemera kava kwa Paris yaguzwe akazi Madrid basinye prime de signature miliyoni 100 hari itegeko ryari hari yo kuyamuha prime de signature mugabo yamuhaye kubera ikibazi cyo azomukuramo prime de signature deja rega yabaye nini kubera yuko yaziye ubuntu hari byo bari baragana voilà aho rero Real Madrid kwa Mbappe habaye kuzira ubuntu mugabo bo bari bazi ngo Mbappe tuzo benefit bigiye bitandukanye haba kudandaza amasanamu haba kudandaza imayo ekipi zo kwitwa kwitunza umusitare gusumba indi ekipi yose yo kwisi amafaranga bagomba kuyamuha yes nuko ni ekipe ya Madrid birumvikana ko ni Alvaro amaze kubatangura akazi Landry dufashe dukwakwanya ariya tuzaniriya staff technique bagiye kuba bakorana kombure tuzoraba mu biganiro byaje byo hanyuma ico igiye kuba imufasha irangajwe imbere n'uwitwa Antonio Pintus nka préparateur physique ariko kandi witwa Julian Carmona araza ko ari entraîneur aje cyangwa se umumenyereza agira kabiri kuri Arbeloa witwa Ricardo da Silva azoba ari umu assistant mugihe witwa Kevin Cardeiro awe nazo ari mu assistant mugihe witwa Francis Sanchez azoba ari witwa analyste technique mugihe witwa Luis Liopis ni entraîneur de gardien cyangwa se umumenyereza w'abanyegoli iyo niyo staff agiye gukorana nayo kombure aho inkuru icangombwa nuko bagaruye Pintus nanje uwo mpakankoresha no kinira equipe nkuru agutera umubiri kabisa ukumva uti narakoze uyu kwisingo niwe wa mbere oya ni pepa jewe nzo kwa majingi ntaye kuri Jude Bellingham yaca hungabana mugabo misezo Jude waramugongo kumva kugonza umugabo yes nuko kombure tuzora bakazi kabano bagabo turabuko bagiye kuba bakabandanya bimeze muri usanga muri equipe ya Madrid kombure zino mvune zari zimaze igihe zibonekeza kuna guhungabana kwa bitwa Bardagure n'abitwa ba Dean Hudson ubu Pintus niyo mari mvune ziri muri Edi byo bigiye kuba bigiye birakenewe koko Pintus niyo mari mvune ziri muri Edi kabisa yarabaye umurabuka yaraheze yes nuko samani bategera kuri 30 tunanya gushimira dukurikanye barahagiye atandukanye turamutse cyane Landry mu ngabwe ivyuma